radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iravuga ko hadutse indwara y'inka iterwa n'umubu, indwara ya Rift Valley, hafashwe ingamba zo kuyirwanya. Ariko ntabwo twari twadeklara yuko yavuyeho, kubera yuko kugira ngo tudekarare ko yashize mu gihugu nuko nta tungo na rimwe riba ryakabaye. Gusa ubwandu bwayo uyu munsi bugeze nko kuri 0.1%. Dr Solange Uwituze, umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ushinzwe ubworozi. Mu Burundi hashize imyaka 2 Perezida Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi. Imwe mu nkingi y'amabanga ye kurinda umutungo wa leta ntusesagurwe. Hariho ikintu cyitwa kudahana. Nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha, nzogasambura igihugu kidahana haba kajagari. Perezida Evariste Ndayishimiye amagambo yavugiye mu ntara ya Rumonge mu mpera z'icyumweru gishize. Ikipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda, itsinze APR FC. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe neza Veniste. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abimukira bashika kuri 14 barapfuye ku munsi wa mbere mu bumanuko bwa Senegale, igihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa Buraya bwasha bugatokombera. Umukuru w'igisagara ca Kafountine mu ntara ya Casamance, David Diata, yavuze ko bashoboye gutora ibiziga 14 kandi ko bapfuye bashobora kuzorenga ico gitigiri. Umukuru w'igisata c'abaforoma muri iyo ntara, Burama Fabure, yavuze ko abantu 21 bakomeretse, barimwo 4 basinzikaye cyane. Diata yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abimukira hafi 140 bagizwe n'abamuka muri Guinea Conakry, Nigeria, Gambia na Senegal, ariko haracarondegwa abandi baburiwe irengero. Abarokotse bavuga ko uyo muriro watewe n'umwe muri bo yanywereye itabi hafi y'imoteri. Ahandi havugwa amasanganya kubimukira hanze y'umugabane wa Afrika. Ibitigiri by'abimukira batagira ivyangombwa bafiriye mu ikamyo kubera ubushuhe burenze urugero muri leta ya Texas muri leta z'umwe za Amerika byaraduze gushika ku bantu 51. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ubu ari ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe n'abarondera inyungu z'amafaranga biciye mu rudandaza rw'abantu. Ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri Amerika bwatangaje ko bwuguruye amatohoza kuri ubu bwicanyi. Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador yavuze ko bamaze kumenyekana muri abo bapfuye ari 22 bamuka muri Mexique, 7 bamuka muri Guatemala hamwe n'abandi 2 bamuka muri Honduras. Washington, ijwi ry'Amerika. Tukiri muri leta z'umwe za Amerika, leta ya Perezida Joe Biden yarafatiye ibihano ayandi makompanyi 5 akorera mu Bushinwa harejo ku munsi wa kabiri. Yagirizwa gufasha igisirikare c'Uburusiya hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho muri ico gihugu. Ni mu ntumbero yo gukomeza ibihano Amerika iriko irafatira Uburusiya inyuma yo gutera Ukraine. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwa Amerika bwavuze ko ayo makompanyi yafatiwe ibihano yahoze aha ibikoresho Uburusiya imbere y'uko butera Ukraine. Buvuga kandi ko gushika n'ubu ayo makompanyi akibandanya abirungikira ibigo by'igisirikare by'Uburusiya bisanzwe byarafatiwe ibihano. Ubwo bushikiranganji bwongeye ayandi makompanyi 31 kuri urwo rutonde, arimwo ayo mu Burusiya, Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Lithuania, Pakistani, Singapore, Ubwongereza, Uzbekistan na Vietnam. Muri ayo makompanyi 36 muri rusange yongeweko 20 yose akorera mu Bushinwa. Ambasade y'Ubushinwa i Washington
ntaco yashimye kuvuga kuri ivyo bihano. Muyavugwa mu yandi makungu ni ku mugabane wa Buraya. Turukiya yaremeye ejo ku munsi wa kabiri ko Finland na Suwede bibandanya kandidatire yabyo yo gusaba kwinjira mu ishirahamwe OTAN ryishinze kugwaniriza umwansi hamwe. Turukiya yari yarabereye intambamye ivyo bihugu bibiri kuko byari bifitaniye ibibazo by'umutekano. Ibi Turukiya ivyemeye nyuma yaho ibi bihugu bitatu byumvikaniye gukingiranirana hagati yavyo. Uyu mwumvikano washobotse inyuma y'amasaha 4 y'ibiganiro ivyo bihugu byamazemwo imbere y'uko inama ya OTAN itangura i Madrid muri Espagne. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg hamwe na perezida wa Turukiya baremeje ko uwo mwumvikano wabaye. Hari nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'uwo mutegetsi hamwe na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa Suwede Magdalena Andersson. Ibintu nyamukuru Turukiya yasabye kuva mu kwezi kwa gatanu kwari uko ivyo bihugu bibiri byo mu buraruko bwa Buraya bihagarika gufasha imihari y'abakurde iri ku butaka bwabyo. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri way3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guhindura pasiporo, urwandiko rw'inzira rw'abajya mu mahanga. Guhera kuri uyu wa gatatu ntawemerewe gukoresha pasiporo yarishaje. Ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu baratangaza ko guhera ubu hagiye gukoreshwa pasiporo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ikoranye ikoranabuhanga. Abanyarwanda bari mu mahanga bari bafite izitaracyura igihe zigenderaho bagaruka mu Rwanda gusaba izindi. Ababa mu mahanga nabo bashobora gusaba pasiporo nshya banyuze ku irembo. Ikiguzi ni ibihumbi 100 kuri pasiporo y'imyaka 10 n'ibihumbi 75 kuri pasiporo y'imyaka 5. Iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Mu Rwanda kandi Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iravuga ko hadutse indwara y'inka n'umubu, indwara ya Rift Valley. Hashyizweho uburyo mu gihugu cyose bwo gupima amatungo yose abagwa amasaha 24 mbere y'uko ajyanwa mu ibagiro. Ubuyobozi bw'iyo minisiteri burashishikariza abaturage borora kutanywa no kutagurisha amata y'inka zirwaye n'indwara iterwa n'umubu. Umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ushinzwe ubworozi Dr Solange Uwituze aravuga ko ingamba zafashwe zatanze umusaruro ushimishije. Yavuganye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Iyi ni indwara isanzwe dufite kuri liste y'indwara dukingira, kubera ko ni indwara iterwa n'umubu, kandi kubera ko imibu iba ahantu hari amazi n'ubundi tuba twiteguye ko ishobora kuza iturutse muri bino cyane cyane no migezi Nyabarongo n'Akanyaru n'Akagera cyane cyane. Hanyuma rero dukingira buri mwaka, buriya dukingira inka, tugakingira ihene, tugakingira n'intama. Ni ibintu dusanzwe dukora. Mu Rwanda aho iboneka mu tuhe duce? Nibyo nari ndimo kubabwira ko iboneka mu duce twegereye amazi, cyane cyane imigezi minini n'ikiyaga cya Muhazi. Urebye ni mu majyepfo ku turere
cyangwa se ku mirenge ikurikira Nyabarongo yose, iyo urebye uko hameze, ukareba imirenge ikurikira Akanyaru, ukareba imirenge ikurikira Akagera, ukareba n'imirenge ikurikira ibiyaga muri rusange. Niba rero mu Rwanda nawe hashyizweho ngamba ki kugira ngo icyo kibazo kigabanuke cyangwa se ze kugira ikibazo zitera mu baturage? Ingamba zihari kubera yuko iterwa n'umubu. Ingamba ya mbere twashyizeho ni ugufuherera amatungo yose dukoresheje umuti twita mosquito repellent ufite ubushobozi bwo kwirukana imibu ntikore ku matungo, ndetse tukaboneraho n'ibirondwe nabwo byo bikavaho. Ibyo tubikora amatungo yose afuhererwa 2 mu cyumweru ku rwego rw'amasibo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, amatungo yose yuza arakingirwa. Ubu ngubu tugeze hafi ya za 95% dukingira inka, ihene n'intama zose zo mu gihugu zidahaka kandi zifite munsi hejuru y'amezi 3 zivutse, kuko nizo zikorifayinga gukingirwa. Ikindi ni ubukangurambaga dukora mu borozi no mu baturage muri rusange, kuko iyi ndwara yanduzwa n'umubu. Ibintu byose byo kuvanaho ibihuru, gufunga, kuziba ahantu hose hari ibiziba, mbese gukuraho ibyari by'imibu ni ngombwa cyane ko tubivanaho. Rero nibwo bukangurambaga, nizo ngamba enye turimo tugenda dushyiraho. Mu gihe gitambutse mu minsi ishize gatoya hari habaye ikibazo cy'ibura ry'inyama. Kubera icyo kibazo, uyu munsi ko inyama zongeye kugaragara ku masoko, umuntu yavuga se ngo cyaragabanutse, byagenze bite? Urakoze no kumbaza icyo kibazo. Ubu ngubu twari turimo dushyiraho uburyo bwo kugira ngo itungo ryose rigiye kujya kubagwa, inka, ihene n'intama, zibanze zipimwe muri laboratoire. Ni ukuvuga ko twashyizeho systeme ku buryo mu gihugu cyose dufata inka zose zigiye kubagwa, ihene zose zigiye kubagwa ndetse n'intama, tukazipima amaraso mbere dukoresheje ibipimo bya PCR amasaha 24 mbere y'uko zibagwa. Mbere rero twabikoraga ahantu hakeya, bigatuma inyama zijya mu kubaga inka zijya kubagwa ziba nkeya, ariko ubu ngubu tubasha gutestinga mu gihugu cyose ku buryo ubuzima bwarakomeje. Niyo mpamvu mubona ko nta kibazo kigihari. Ni ukuvuga ngo ntabwo indwara yashize, ahubwo nuko habayeho icyo kintu cyo gupima buri gihe. Inka yose yabazwe iba yapimwe, hanyuma indwara byo nabyo irimo iragabanuka kubera izo ngamba zose twashyizeho. Ariko ntabwo twari twadekarara yuko yavuyeho, kubera yuko kugira ngo tudekarare ko yashize mu gihugu nuko nta tungo na rimwe riba ryakabaye. Gusa ubwandu bwayo uyu munsi bugeze nko kuri 0.1%. Mu Rwanda buriya habarirwa inka zingana gute? Niba ayo mastatistike mujya muyagira? Imibare dufite yerekana ko dufite inka 1,117,000, ihene ni 1,100,700 n'ibindi birengaho gakeya. Yego. Naho intama ni 600,000 birengaho gakeya. Utazi iyi ndwara ifata ite, igira ngaruka ki kuba ukoresha inyama z'iyo nka irwaye, cyangwa se intama cyangwa se irindi tungo? Amatungo arumwa n'umubu wo mu bwoko bwitwa Aedes. Tuyikarasa mu byo twita za bunyavirus, ariko cyane cyane ni umubu witwa Aedes uyitera, hanyuma ukaruma ayo matungo yuza, yaba ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi zuza. Kuko ikindi kimenyetso cy'iyi ndwara mu matungo cyane cyane ziraramburura. Rero abantu bashobora gufasha inka irimo kubyara cyangwa ihene cyangwa intama cyangwa yaramburuye, bayifasha guta umuziha, bayifasha muri ibyo byose batambaye uturindantoki, bashobora kuyandura. Saba abantu ko bagomba kurya inyama zabagiwe ahantu hizewe, kandi bagatanga amakuru ku gihe aho baramuka babonye abantu babagira mu ntoki cyangwa he, kuko byanze bikunze urumva iryo tungo ntabwo ryaba ryapimwa. Kubera ko urumva amatungo araramburura ayandi agapfa, kandi noneho n'inka zirwaye niyo itapfa, iramutse ikamwa ntabwo wakama amata ngo uyajyane ku ikusanyirizo. Cyane cyane igihombo tukibona mu rwego rw'ubukungu, ko aborozi
batakaza amatungo yabo niyo atapfa, ariko urumva haba harimo igihe cyo gukererwa no kuyivura. Dr Solange Uwituze, umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, akaba ashinzwe ubworozi, avugana na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi. Iki kiganiro cyose mwagisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo com. Iyi ndwara ya Rift Valley ifata inka yanagaragaye mu Burundi mu ntara 8 z'igihugu. Hafashwe inka zirenga 800, zirenga 100 zirapfa. Ubutegetsi bwahise bufata icyemezo cyo guhagarika icuruzwa ry'inyama, byakuruye ubukene ku baturage no kuri leta yakuraga imisoro mu masoko y'inka. Abaturage barasaba ko amatungo yajya apimwa, abaye mazima akaba ariyo ajyanwa mu ibagiro, ubucuruzi ntibuhungabane. Desire Hatungimana. Iyo ngwara iramaze amezi arenga 2 yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa vyabo iyo hageze kwikenura ubu ntibagira ayo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene, baba abo borozi, abayangayanga, abakora akazi ko kotsa inyama, bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi ry'Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana. Ubuzi bwarahagaze, n'amabare murabona nkagikora, muje naho ndandaza nk'ikazi 5 z'ibiyeri, ubu ntikaze ntihera kubera atakintu abantu bashobora kuronka bafata. Nanjye ndi umworozi, nico kintu nkora, nta kazi kahita nigeze ndonka kuva mu buzima bwanje. Narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya, mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa ciwe mu isoko, no kuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woronka icake. Mu rugo nta n'ijambo na rimwe tugifise. Inka yipfuye igira gupfa, rwayoro ikagira gupfa, ariyo baranguye umva yuko tugowe gose. Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi, kubera isoko y'inka yari itunze iyo komine yugawe. Iyo soko yashorwamwo inka zivuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere, kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse. Iya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iyo soko. Ncamumva ko natwe ingeshi bahungabanye, noshikiriza yuko nko ku kwezi dusha tubona ko tutakaza amafaranga hafi miliyoni 200 zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwikorwa bya komine, ko ari ibikorwa byari biteguye gukorwa cyane mu mezi 3 ya nyuma aheza umwaka. Ibyo bikorwa rero byose bica bihagarara. Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite icyo basaba leta. Leta yofata inka isingorane iyo ngwara intiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaga. Jewe mbona leta yari ikwiye kuvugana nabo bikorana bakaraba iki kibazo ko cova mu nzira. Urucanco imba rwoboneka rukaboneka, kujya bitwarika amagara y'abantu n'ibitungwa bari bakwiye kuvyitwararika. Nkuko turabene gihugu nyene bayo yategetswe ko turabira ikintu conyaruka kigakorwa kugira ngo natwe akazi kacu kabandanye. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru igenekezo ya 31 z'ukwezi kwa 5 yamenyesheje ko kubona atabitunga biciyerereza ku mitumba byafashije kugira iyo ngwara ntirandagate. Amenyesha ko leta iticaye kandi ko vuba iyo ngwara bazoyitsinda. Turiko turashiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi n'ibikorwa byihuta bigiye gukorwa. Ibyihuta naho no kubandanya duhumuriza abene gihugu, aborozi yuko tuticaye, turi ku kivi, turi impande zabo. Ikindi cihuta nuko turiko turavugana nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure inshanjo. Uwo mushikiranganje asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa vyapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro ko ico gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara
ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Deogide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru b'ubushikiranganje arongoye igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganje igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 187 nizo zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Washington, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiri mu Burundi hashize imyaka 2 President Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi. Hari byinshi byagezweho mu kunoza imitegekere, mu kurwanya isesagura ry'umutungo wa leta na ruswa, mu kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu, ariko hari nibigikenewe gutunganwa nko kuramira agateka kazina muntu nk'uko bivugwa n'amashyirahamwe yigenga. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Imyaka 2 yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi ka Neva, akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter yo mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahariwe ivomo n'amashirahamwe n'imiryango mpuzamakungu, imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kuba ari mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makunga mukuye ku buserukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka ziboneka mu gisata c'imigenderanire. Ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi. Ibiganiro hagati y'u Rwanda biriko biraba kugira hugururwa imipaka y'ugawe haraheze imyaka hafi 7. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abatavuganwe n'ubutegetsi baratahutse. Ekana zimwe mu mpunzi ziri mu makambi yo mu bihugu vy'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati Perezida Neva yari mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga, harimo na Agathon Rwasa twari umugambwe senere wamureze muri sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro ko yivye amatora mu 2020. Ariko Karina Tersakian, umushakashatsi mukuru muri DHB ishirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, asanga ibikorwa bidahagije. Le problème qu'on remarque 2 ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité. Ingorane nyuma y'imyaka 2 ni kinogo kiri hagati y'ivyo Perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivy'ukuri aratandukanye n'ivyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, hohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kuba bo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kuboreza igufa abandi no kubica. Mugabo Jeha Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Forcon F, abona nyabuna mu bisata vyose harabaye impinduka. Uko niko abisigura. Umwihwezo twibo tugira mu ishami turongoye ni uko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara zose z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki y'urwaruka, y'abakenyezi, ukugwanya ibiturire, ukugwanya kudahana. Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, we yagize indongozi za CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, gukorera umugambwe aho gukorera igihugu. Aha hari kwa 21 kuno kwezi Bujumbura, aho umukuru w'inama nshingamateka yahagarika ibikorwa vy'umurwi w'abashingamateka b'umugambwe senere. Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe, bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umuganga, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza bakatuiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha. Abdul Kasim atwara umugambwe PDZ Gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri iyi myaka 2 iheze. Igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi, biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yo gusesa amaraso yuko tuba biranduranwe n'imizi. Igikuru kuri twebwe ni ukubona yuko hariho ishaka ryo gukora. Iryo shaka umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko hakiri urugendo mu gisata c'agateka kazina muntu. Ibyo bishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi haraheze indwi 2. Ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitera imbere, nico no kwita mu Gifaransa ni processus. Biza buke. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yasanze igihugu caratabagaye kubera injyane zo muri kahise, mugabo ko akakora ibishoboka kugira
agishayure gusa nawe aremeza ko akiri amabi agikorwa n'abo bafashanya kurongora igihugu nk'uko yabigaragarije mu gisabisho cyo kuwa 16 ku kwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Turacafise ishari n'inzigo mbere muri twebwe, hariho abacijuziwe n'umwina w'ivy'isi bakagira ibyo batari bicuya, turimwo ba kaboko, turimwo bagirira n'abandi, turacafise indambi. Mu mpera z'indwi heze naho akura umuhanuzi wa buramatari wa Rumonge ajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya leta. Hariho ikintu citwa gudahana, nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha, nzogasambura igihugu kidahana haba kajagari, nimwamura bungere babi nzobirukana zane bungere beza haragira intama zanje. Ubumwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri, nabwo buracemeza ko hakiri vyinshi vyo gukorwa cane cyane mu vyerekeye intwari ibereye. Claude Bochu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura. Nous sommes engagés sur la voie de rétablissement de cet appui. Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo, twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cane cane mu vyerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nko gushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ibintu byinshi bisigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa. Naho Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze ku rwego mpuzamakungu mu gisata c'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma. Mu kwa 10 2021 ikigega c'isi cashize Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu rubuga rw'imikino kuri wa kabiri ikipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda itsinze APR FC Kigali. Jean-Claude Munyandinda. Amakipe yombi AS Kigali na APR FC yari yahize. Ku ruhande rwa APR FC gahunda yari yo kwihimura kuri AS Kigali nyuma y'uko abasore b'umutoza Kasandre bari babatsinze 2-0 muri shampiyona iheruka kurangira. Mohamed Adil umutoza w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yakoze ku ntwaro ze zirimo Fitina Mborenga, Jean Bosco Ruboneka, Jaberman Ishimwe na bagenzi babo. Intego yari yo kwegukana igikombe cy'amahoro bakacyongera ku gikombe cya shampiyona baherutse gutwara. Muri AS Kigali nabo abakinyi bayo biganjemo abamaze igihe kinini mu kibuga nka Fabrice Mugeni, Haruna Niyonzima na Shabani Hussein Shabarara baje biyemeje kwereka APR FC ko uwabatsinze muri shampiyona ntawe yagiye. Mu gice cya mbere cy'umukino amakipe yakomeje gusatirana ariko AS Kigali ikagaragaza akantu k'isumbwe mu guhererekanya umupira. Ku munota 30 umukinnyi Abubakar Rawari wa AS Kigali yahereje umupira Christian Ishimwe arawuzamukana awohereza kwa Hussein Shabarara, nawe wawurekeye Rashid Karisa wahise atsinda igitego cyatumye abafana b'ikipe y'umujyi wa Kigali biterera mu birere. Igice cya mbere cyarangiye nta kindi gitego kibonetse ariko AS Kigali igifite inyota yo gutsinda. Mu gice cya kabiri umutoza Adil Mohamed wa APR FC yagerageje gukora impinduka yinjiza mu kibuga abakinnyi barimo Yves Mugunga na Lage Byiringiro. Uwo muvuno mushya ariko ntacyo wahinduye kuko umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego 1-0. Ikipe ya AS Kigali yahise ihabwa igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka giherekejwe n'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Iyi kipe kandi yahise ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation. Umutoza Kasandre wa AS Kigali yari yiteguye iyi ntsinzi ikomeye kuko na mbere y'umukino yari yatangaje ko byose byari biri ku murongo mu nzego zose. Nibaza ko uburyo twiteguye ni bwiza. Ndashaka gushimira Imana ko Imana yakomeje kuturinda. Ndashimira abayobozi bashyize uburyo ku buryo kwitegura. Ndashimira abakinnyi uburyo bitanze. Ni uburyo ubona ko bagerageje kuba muri discipline mu bintu byose wabonaga harimo ubwitange. Igisigaye ni match. Muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport niyo yegukanye umwanya wa 3 mu mukino wabaye kuwa mbere warangiye itsinze ikipe ya Police FC ibitego 4-0. Umwaka w'imikino mu mupira w'amaguru mu Rwanda urarangira kuri wa 3 hakinwe umukino wa nyuma wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Uyu mukino urahuza ikipe ya Sunrise na Rwamagana City guhera saa 9 n'igice kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Aya makipe yombi kandi yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere akazasimbura andi makipe abiri yarangije kumanuka ajya mu cyiciro cya kabiri ariyo Etoile de l'Est na Gicumbi FC.
yari Claude Munyandinda i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubeli ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ijigija yona iziritse, bisobanuye ko guhana udafite umutima wumva ni nko kugosorera mu rucaca. Nkoresheje imigani nsobanura umugani, navuga nti ntawugorora uwanga, cyangwa se nti ntawuhana gature. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.